By'amagorwa byantera cyane impande zose nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Naho yondungikira amarushwa b'inkumbuzi wacu mw'ijuru, Imana itwigishanya urukundo ntayiduhanisha uburake. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Umwasi wacu niwe Satani, naho yonegesha ubugunge. Ndazi ko ibimeze nk'ibinyica Yesu abihindura amahoro. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Iyo nikoreye umusaraba naho umubiri wobabazwa, Yesu azigama umutima wanje ntakizotwara umwana wiwe. Yesu aramisha atamagorwa yosanga. Yesu aramisha yamfumbase mu kuboko. Yesu aramisha atamagorwa yosanga.